Umuvuduko w'umurindi w'amaraso ku bakenyezi bibungenze ngo ni imwe mu ndwara zishobora gutuma abakenyezi batakaza ubuzima na cane cane iyo umukenyezi atituye abaganga hakiri kare. Ni muri iyo ntumbero Tanganyika Hospital yateguye inyigisho ku baganga bo kuri ivyo bitaro be n'abavuye ahandi kugira bongereze ubumenyi mu gufasha abakenyezi bibungenze bafise umuvuduko w'amaraso babituye. Izo nyigisho zatanzwe kuri uwa gatanu igenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka wa 2026 i Bujumbura. Muganga Jean Pascal Abayo aserukira imbere y'amategeko ibitaro Tanganyika Hospital avuga ko iryo hugurwa ryateguwe kubera ko abakenyezi bibungenze benshi bahitanwa n'iyo ndwara batamenya ikibishe. Twagicaguye kuko umaze ko mu Burundi hari abakenyezi benshi gose kandi bakiri bato kandi bari mu bihe byo kurondoka. Rero ugiye kuraba naho hari intambwe ubundi bugeze ko hacyari abakenyezi bagipfa bishwe n'imbanyi abantu bamenye n'ikibishe. Rero hari intumbero ya mbere yo kuvuga cyane kuri iyi ndwara abantu bayimenye. Twe mu bitaro Tanganyika Hospital dusanga tubizi burya intumbero ntiyari yo guhugura aho muri Tanganyika Hospital, intumbero yo guhugura abaganga bakorera ahandi hanyuma mu Burundi bwose bamenye yuko ico kuba cabaye mbere binatume bamenya ko iyo ngorane ari ingorane ikomeye, ari ingorane nk'uko bava mu Faransa, ari ingorane ya santé publique, ingorane yerekeye itagufata mu minwe n'inzego zose zibijoje kugira ngo abakenyezi bapfa bishwe n'iyo ngwara itazwi gose bagabanuke. Niyo ntumbero tuyatumye dutegura ukungurana ubwenge, guhanahana ivyumviro kugira ngo twese twumve ibintu kumwe maze abakenyezi bicwa n'iyo ngwara bagabanuke. Avuga kandi ko ivyo vyigwa vyatumye abaganga benshi bigishwa ubumenyi bwotuma abakenyezi bibungenze badahitanwa n'iyo ndwara, ari naco catumye bacaguye iyo ndwara kugira ivyo bitaro bishike ku ntumbero yaho ata mukenyezi yosubira guhitanwa n'imbanyi haba mu Burundi no mu karere. Amenyesha kandi ko hagiye gushirwaho kuri ivyo bitaro Tanganyika Hospital ubuhinga bwo gupima amaraso kugira bamenye ko amagara yabo yifashe, baba bataragera gutwara iyo mbanyi canke mu gihe co gutwara imbanyi. Anamenyesha ko izo nyigisho bagiye kuzozishikana hose mu zindi ntara z'igihugu c'u Burundi kugira abaganga bandi bazozironke. Kubwa muganga Ernest Barekensabe avuga ko abakenyezi bari mu mugwi ushobora gufatwa n'iyo ndwara, abafise umuvuduko w'umurindi w'amaraso, abigeze kuyigwara mu gihe c'imbanyi ya mbere, abafise indwara y'igisukari, abakenyezi batwara imbanyi bafise imyaka irenga 35 hamwe n'abandi bari musi y'imyaka 18. Agasaba abakenyezi babonye ibimenyetso nk'ivyo kwihutira kwa muganga kugira indwara ibashe kuboneka no kuvugwa hakiri kare. Ni naco gituma nk'umukenyezi wese yibungenze tumuhamagarira kuja kwa muganga bakamukurikirana kugira ngo iyi ndwara bishobotse umuntu ayimenye hakiri kare, akamufasha ingene yo kwigenza, ndetse ugasanga biratumye niyo hageze kwibaruka atabibazo yagize canke naho iyo ngwara yomufata mugabo yarasanzwe afise umuntu ariko aramukurikirana, bigatuma umuntu amufasha ataragira ibibazo birebire. Umukenyezi wese yibungenze aba afise amahirwe yo gufatwa n'iyo ngwara gushika ku bice 10%. Ni ukuvuga yuko umukenyezi umwe ku bakenyezi 10 ashobora gufatwa n'iyo ngwara. Rero muri Tanganyika Hospital abaganga bose novuga yuko bakenewe kugira ngo bafashe umukenyezi yafashwe n'iyo ngwara barahari. Service ya gynéco obstetrique dufise irashobora kwakira umukenyezi wese ageze ico kibazo. Tubamenyeshe ko ibitaro Tanganyika Hospital biherereye mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Mugere, quartier Kinanira 5.